Yesu nashimwe cane. Ego ndi Yosuwa ndagarutse kandi ku murongo, maze iminsi tutavugana kandi nuko maze iminsi ivuga yuko dukwiye gufata umwanya wo gusenga no kurondera Imana hamwe. Ego rwaza turayaga ku murongo. Imbere yuko tuvuga ikintu kimwe, reka tubanze dusenga. Mwami Yesu ndagushimira cane kugira neza, ndashimiye kuri abo bose uriko uranyumviriza uriko uraba. Mwami ndakwinginze mu izina rya Yesu Kristo, ushobora kuvugana nawe Mwami, cane cane Mwami Yesu Kristo umpe ubwenge, cane cane kugira ngo Mwami Yesu Kristo ushoboze kutwibutsa Mwami, twese impwemera kaba mu bugingo bwacu Mwami, abo tuyagisha by'ukuri Mwami uzokoze, ishimwe n'icyubahiro byawe ibihe byose, amen. Intumbero nyamukuru ni yuko turavugana buri munsi, dushaka kuyaga ari ijambo ry'Imana canke ari ikintu gishasha, dushaka kuvugana ko ari nka topic iyo ari yo yose, dushaka kuvuga ko numva iriko iramfasha muri ico gihe, dushaka gusangira ijambo ry'Imana, dushaka kuza turavugana mbere ari ibyo gusangira nk'ijambo canke size kwigira hamwe ari nk'igitabo tugomba gusoma. Nk'ubu nari maze imisi ndiko nasoma igitabo co muri Matayo, tugashobora gusomera hamwe, tugashobora mbega n'iki kiriko kiramfasha nawe kugira ngo dushobore gufashanya. Yesu nashimwe cane. Hanyuma ikindi naco twaruze turasangira ari nk'indirimbo zibonetse, indirimbo z'ikirundi zigiye za kantike, ico bita golden bell, cane cane kugira ngo duririmbire hamwe hanyuma dusengere hamwe. Yesu nabahe umugisha. Hariho indirimbo imwe nari ngomvye ko twari indirimbo y'amajana 293, amajana 293 mu Kirundi. Mwamungaburira ijambo ryawe, uko wamanyaguye umutsima, igarira yugahaza benshi, none umpe Mwami ngomage nanje. Ni wewe mutsima w'ubugingo, nkizwa n'ukuri kw'ijambo ryawe, imbere indya zihaza umutsima, nyigisha gukunda ukuri kwawe. Mukiza untumeko mpwemu wawe, ankore ku masongo mpumuke, mbona ibihishijwe mu gitabo, nawe nkubonemwo mukiza we. Umpezagirire iki gitabo, kinyereka icanaga kiza, niyo noca mva mu bugurano, nkaronkeramwo amahoro menshi. Yesu nashimwe cane. Iyo ndirimbo ivuga cane cane ngo ivy'igitabo canke the Bible, igitabo c'Imana. Kiravuga ati rero mpe Umwami ungaburire ijambo ryawe, kumwe wamanyagura umutsima i Galilaya ugahaza benshi, none umpe Mwami ngo mpage nanje. Yesu ko twibutse igihe yagaburira abantu barenga 5,000, nibazi ko ari imitsima 5 n'ifi 3 mba nihenze. Hanyuma nawe rero kuko uwo mutsima wewe Yesu mu nyuma yanditse arabwira abantu ati urya ku mutsima wanje nta nzara azosubira kugira ubugira kandi, ariko mugerageze kugira ngo murye kuno mutsima wawurya kuri jewe, urya kuri je ntazosubira gusonza ubugira kandi. None rero ni byiza ko tuza turarya tugasangira ijambo ry'Imana, kuko nicyo conyene gihaza umutima wacu kandi icyo dukwiriye kurya ku mwanya. Umpezagira igitabo kinyereka icaha n'agakiza, niho noca mba mu bugurano nkaronkeramwo amahoro Mwami. Yesu nashimwe cane. Ego muri Bibiliya, muri iki gitabo niho turonkera, niho twigiramwo vyinshi, tukiga n'ivyo tuba tudakora neza dukwiriye guhindura canke tukibonamwo
neza ko niho Imana ivugana natwe. Yesu nabahezagire. Rero tugomba kugira ngo uko rutangura gusangira kuzo turasangira ijambo cane cane ijambo riguma rinza mu mutima cane buri mwanya, numva ko twese tugiye kugira umugambi umwe kandi ukwiye gusangira cane cane abantu Imana yoba yararungitse impande zitandukanye z'isi zitandukanye, nabo bari mu gihugu bari hose mwese yita ko bari muhira, ariko twese nk'abantu twese tuja mu nzira ija mw'ijuru, turi ingenzi dukwiye kumenya ko hose turi ingenzi na kavantara. Nuko niko dukwiye kumenya mbega twubaho gute, dukwiye gufungura kurya k'uwo mutsima umara inyota, umara inzara, kandi no kuba amazi y'ubugingo ariyo maraso ya Yesu. Yesu nashimwe cane. Rero ari ijambo ry'Imana ryo muri Matayo 6, Matayo igice 6 ku murongo wa 33, niho bavuga, ndazi ni ijambo benshi tuzi kandi tumenyereye, rikunda rivuga riti ku mutwe w'ijambo ngo ntimukiganyire, ariko kuri 33 ariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana no kugoroka kwayo, niho ivyo byose muzovyongerwa. Ntimukiganyire ivyejo, kuko umunsi w'ejo uzoba wiganyira ivyawo, umunsi ukwiranye n'amagorwa yawo. Yesu nashimwe cane. Ego umuntu yahejeje ivyo yagira avuga ivyo mudakwiye kwiganyira, nta usaba babiri yohera umwe agakunda uwundi, ariko mu nyuma byose amaze kudondagura ko udakwiye kwiganyira ukuntu byose ni Imana igaburira, ni imisozi igaburira inyoni, ikambika imisozi, kandi iyo ntiburi kubigenza, ariko ngo mwitwarike ivy'ubwami bw'Imana no kugoroka kwayo. Umenga twumva iryo jambo ryonyene umenga bicaye sigura yuko ntitugakora akazi, ntitugaje mu mirima, ntitukagira iki, ariko siko bimeze. Nuko uko biri kose harya wowe uri hose, iyo uriko uragenda hose, nukumenya yuko umuntu arirundaniza ivyo arundanya, ariko mugabo ntibigira igihe bimara, kuko ivyo birahera. Ariko kuba mw'ijuru tuzobana na Yesu ibihe byose, Yesu nashimwe cane. Birakwiriye rero yuko turya kuno mutsima umara inzara, ariryo jambo ry'Imana, ngo ubwa mbere na mbere mwitwararike ivy'ubwami bw'Imana. Niko ko mwokwiganyira uko bingana kose, ariko nimwaba mu buntu bwayo, mukarondera ahera h'Uhoraho, mukarondera ukugoroka kwayo, Imana nta kizobuza itazotugabura, izoduha ubwenge bwo gukora, tugire imigisha mu byo dukora, twungukirwe. Ariko naho vyomara iki kuzokumva ivyo mw'isi byose mugabo ukabura ubugingo? Yesu nashimwe cane. Ego ivyo ngaho twavyegeranya bigakunda, rukagira uko rugomba kose, ariko birakwiriye yuko ukugororoka ariyo ntumbero yacu ya mbere. Turondere kugororoka mu vyo ukora, ubu umwizigirwa. Aho uriko uragenda hose, ubu umwizigirwa. Mu vyo uriko urakora umenye kurwanira kugororoka. Turwanire kugororoka, turondere amahoro tuyashikiye. Yesu nashimwe cane. Hanyuma twongeye ijambo ari ijambo nkunda gusanga kujana ko ryo muri mu Bikorinto ba mbere igice ca 10, Abikorinto ba mbere igice ca 10 ku murongo wa 31, haravuga nuko iyo murya canke munywa canke mukora ikindi kintu cose, mube mukorera byose mu gushimisha Imana. Yesu nashimwe cane. Ibi bisa je ndakunda kubifata naho muri uko kurondera ubwami bw'Imana no kugororoka. Nuko kandi dukwiriye turondera yuko mu vyo turya byose, mu vyo dukora, mu vyo tugenda kose, tubikure mu guhesha Imana icubahiro. Mbega mu vyo ukora, ivyo uriko urakora byose mu kazi kiwawe, urahesha Imana icubahiro, uri umwizigirwa? Mbega mu bo muyaga, burya amajambo uvuga arahesha Imana icubahiro? Hariho nigeze kuvuga ngo mbega nk'uri umwana, ngo ubona ngo ivyo ubwira abantu canke ivyo ukora n'abantu utari kumwe n'abavyeyi bawe, iyo bije kuri televiziyo mwese abavyeyi bicaye muhira, mwokwicira mukabirabira hamwe. Uzi ko ivyo ubona ko ukora wihishije, nuko umenye yuko ukwiriye guca bugufi, ukavuga ati oya, nkwiriye kurondera Imana by'ukuri. Reka turondere Imana, turondere no kugoroka kwayo, kuko turondere Imana ivyambere, turondere ukweza no kugoroka, kuko ibindi byose bizovyongerwa. Mu vyo dukora byose, tubaye mu kugororoka tuzoba umuco, tubaye mu kugororoka tuzosangiza abandi ivy'ijambo ry'Imana, tubaye mu kugororoka tuzokwirinda, tumenye ko duhesha Imana icubahiro muri byose, kandi tuzoba n'abizigwa no mu byo dukora byose, tugira ikiganza ciza. Rero ivyo ngomba tuzoba tuyaga, mbega twobikora gute nk'abantu bo dusanzwe turi ngaha mu mahanga, bamwe
mbega twobikora gute muri uku kuba busy kuri ibikorwa byinshi dukora, ni gute twitwararika ibyo kugororoka mugabo kandi n'ibikorwa byacu bikaguma bigenda neza, mbega ni gute twobikora ko umuntu wese mu mwanya we ariko araba busy, n'abandi bose baba bari hose ndazi muri bine gutwara umwanya, ariko witwararika iki? Mbega ubwo ntituriko turagwanira turiko turirukira cane cane iyi inyongera iradutwaye umwanya muniniya cane, nta myaka amajana uzomara, nta myaka ijana n'ingana uzomara, ariko usanga rero bidutwaye umwanya kuko niko turabana turi mu mubiri. Yesu nawe umugisha. Rero ndagomba yuko tugira umwete ijambo ry'Imana turyumvireko. Mbega witwararika iki mw'iki gihe? Mbega witwararika iki mw'iki gihe? Yesu yoze usanga witwararitse iki? Yesu nashimwe cane. Nuko rero twibuka ico twasezeraniye Uhoraho, hanyuma n'ukwibukanya, kandi ndazi yuko Imana izodufasha izodushoboza mu vyo mukora vyose, murya canke munwa, ikintu cyose uriko urakora ugikore mu guhesha Imana icubahiro. Yesu nabaho umugisha. Mwami Yesu Kristo ndagushima cane kubwira ijambo. Ese Mana woduha Mwami Yesu Kristo, ukaduha Mwami kwitwararika ivy'ubwami bw'Imana no kugororoka, kuko Mwami Yesu Kristo igihe Mwami ni gitoya gisigaye uje kujana ishengero. Ndakwinginze kuko Mwami uzosanga Mwami abiteguye, abo niwe uzotwara. Uduhe Mwami Yesu ubwenge Mwami, duhe Mwami kwama tugugwiza Mwami, tube mu ijambo ryawe vy'ukuri uzokoze. Ishimire icubahiro vyawe ibihe vyose Mwami. Ndagomba Mwami kutwigisha Mwami, cane cane abari mu mahanga, abari impande zose Mwami, kwibuka ivyo twagusezeraniye kugira ngo Mwami dukore ivyawe neza Mwami, tugororotse Mwami, hama tugaburire Mwami ijambo ryawe kugira ngo Mwami ntitukagira inyota canke inzara, kandi bugira kandi urakoze cane. Hezegera umuntu wese aza kumviriza ijambo, zo kumviriza byose Mwami Yesu, uzompe gutahura no gukomeza Mwami kugira umwete, kwitwararika ivy'ubwami bw'Imana no kugororoka Mwami. Ibindi byose uzovyongera urakoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Haleluya.